Let's go. Don't waste your life, man. Yeah. Don't wanna waste my life. 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 Yeah. ntufishe ubusa ubuzima bwawe ni bugufi kandi n'ubw'agaciro nakuriye umuryango aho dawe yitanga atiziganya mu gikorwa cyo kubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abazimiye yari afise yerekwa rimwe gusa ryamubiragiramwo kuvuga ubutumwa bwiza imuhira nakuze mbona igisharizo kimanitse mu gikoni uyu munsi kimanitse iwanje muri salon hareze imyaka nka 48 uko bukeye ndarengana nkacitegereza canditse ko ngo ufise ubuzima bumwe gusa vuba burahera hazosigara ico wakoze ku bwa Kristo gusa. You don't have to know a lot of things in order to make a huge difference for the Lord in the world. But you do need to know a few things that are great and be willing to live for them and die for them. People that make a difference in the world are not people who have mastered a lot of things. They are people who have been mastered by a very few things that are very, very great. If you want your life to count, you don't have to have a high IQ and you don't have to have a high EQ. You don't have to be smart. You don't have to have good looks. You don't have to be from a good family or from a good school. You just have to know a few basic, simple, glorious, majestic, obvious, unchanging, eternal things and be gripped by them. Nukeneye kumenya ibintu byinshi mu buzima kugira ngo ushobore kuzana impinduka irama mu isi kubw'umwami. Ukeneye gusa kumenya ibintu bike ariko bihambaye, bike vy'inkora mutima, maze ugafatwa navyo ukitegura kubaho canke gupfa kubwavyo. Abantu bazana impinduka irama mu isi si abantu banonosoye ibintu vyinshi ariko n'abantu bihebeye kuganzwa n'ibintu bike ariko bihambaye, vya bindi nyene vy'ingirakamaro. Urakeneye ko ubuzima bwawe buzana agaciro. Ntukeneye kuba incabwenge idasanzwe, ntukeneye kuba umunyakaranga canke kuba umutunzi canke kuba umwana wa naka canke ngube wize ku ishuri rikomeye. Ukeneye kumenya ibintu bike ariko bihambaye, vya bindi vy'icubahiro, vy'ubwiza, vy'ukuri, biciye bugufi, maze ukaswa navyo, ugafatwa navyo, ukitegura no gupfa ku bwavyo. But one of the really sad things about this moment right now is that there are hundreds of you in this crowd who do not want your life to make a difference. All you want is to be liked. Maybe finish school, get a good job, find a
husband or a wife, a nice house, a nice car, long weekends, good vacations, grow old healthy, have a fun retirement, die easy, no hell, and that's all you want. Ikintu kibabaje muri uyu mwanya hano nuko hari benshi muri rino gugu batanifuza ko ubuzima bwabo buzana impinduka buba ubw'agaciro. Ico bishakira gusa ni ugukundwa, kumbure no guheza amashure, hama akazi keza, hama umugore mwiza canke umugabo mwiza, hama abana beza, inzu nziza, imodoka nziza, amagara meza, vacances nziza, retraite nziza, kwipfira neza no kumenya gusa yuko batazoja mu muriro. Ntibitaho nimba ubuzima bwabo buriko burama ivyamwa vy'ibihe bidashira. Ivyo jewe ndavyita isanganya rikomeye. Ndabinginze reka ubuzima bwanyu bukoreshwa kubw'ikintu c'agaciro, kubw'ikintu gihoraho. Ntimukarengane muri ubu buzima mudafise muri mwebwe icatsa imitima n'ubuzima bwanyu. Rondera ikintu catsa umutima wawe, rondera amajambo yogisobanura, baho kandi ufe kubw'ico kintu, maze uzozana impinduka irama. Yesaya 26:8. Mu nzira y'imanza zawe ziroranye uhoraho niho twamye tukwitegeye. Izina ryawe nukuba rurangiranwa kwawe nivyo imitima yacu ihahamiye. Ngiki kintu gikwiye kwifuzwa n'umubiri n'umushaha wose. Iki nico cifuzo ca mbere gihambaye, ca mbere c'ubwiza bw'akabura rugero, ca mbere c'agaciro gihaza umutima birenze urugero. Icubahiro c'izina ry'uhoraho. Umutima wanjye wagukiye kukuramya mukiza, soko y'ibyiza n'iby'igikundiro n'ibishimwa byose. Ndagandutse ndamanutse nciye bugufushirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe rishirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Abigalatiya 6:14. Ariko jewe singirate ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo watumye isi imbera ikibambwe, nanje isi nkayibera ikibambwe. Kwirata umusaraba wa Yesu Kristo nico ciyumviro kimwe gikwiye kutuganza, kikaba intumbero imwe yonyene dufise. Kwirata umusaraba wa Yesu Kristo kikaba ikintu conyene dukunda, duha agaciro, tunezerererwa kandi duhimbaza. None ni gute nocika umuntu yahinduwe rwose n'umusaraba ku buryo ukubaho kwanje kose kuba gushinzwe mu musaraba? Munzirigani Karuvari habayo munyamibabaro, yarenganija kengerewe areme sumusaraba, atonaguwa janjaguwe abiri
n'amaraso ye ashushanya ubugwaneza kuri we afise ishusho y'umugororotsi ikore ibyaha byanje yampfiriye urupfu rubi kubwiwe umwana w'Imana niyo ntsinzi nirata. Inyishu ni tahura ko igihe yapfa ku musaraba nawe wapfuye, igihe wamwizera ubwo rupfu rwaciye rutangura gukorera mu buzima bwawe. Pawulo avyita ko wahindutse ikibambwe ku isi, nayo ikakubera ikibambwe. Ibi bisigura ko igihe wizigira Kristo wabohowe ubuja bw'isi, inkomezi z'ivyifuzo vy'isi zaraneshejwe rwose. Uri kiziga imbere y'isi, n'isi ni kiziga kuri wewe. Uri careme gisha, wowe musha niwe ariho, wowe musha abeshejweho n'ukwizera. Kandi ico ukwizera kunezererwa si isi, ni Kristo, cane cane Kristo yabambwe. Uko niko uhinduka ushinzwe ku musaraba, ku buryo uvuga nka Pawulo ngo isi ntiba ikiri ubutunzi bwanje, isi ntiba ikibaye isoko y'ukubaho kwanje, ntiba ikibaye isoko y'ukunyugwa n'umunezero wanje. Kristo niwe acika ivyo vyose. asigara nganzwa nawe urutunzi ndondera ni wewe gusa, ni wewe ndondera ukwimugi uzagirika umutima wanje kura